Ujya mu kugaranshavuriye kuko yambonye ngata nyiteze ariko je biramusha urangira ibintu bitari vyiza ntagwanye mu nda kimya turi kubaraba miranda gusavye andi reka tugende nibaza yuko buri umuntu yarinza gurusa ko nyene go ntakubwire ko ivyo bintu wumvise ahandi ari byo nibaza ko atarukuri sivyo ibikurikira muzobimenya mwende mu enjoy mu muziki sheri wako 60 na 20 sasa mu enjoy bari mu mahaba n'indi byo nibisanzwe man batujya umutima namwe murafise abasheri banyu murayaba ariko 60 na 20 murumva ko hariho itandukaniro nini nakubaye ivyo nagomba mbaze biko birakogwa sasa Lela uri kweri uryoherwe Every story matters. Yes, hello bakunzi ba STV murabameze neza jemeze fresh nkuko mubizi Jenny MC and this is STV remember to subscribe by the way ndongenda bifuriza umwaka mushasha mwiza tuje ntutuje rero jewe ibintu by'amakapo ari serious ayobeye byose je mba ndi kumwe navyo murabizi uno munsi ku ncuro ya mbere for sure ni gya mbere nkoze ikiganiro murumva nyine ko ntameze neza ariko je bivaye n'ikiganiro nje gukora nabaye sans kweri guhashika ariko kandi ni ibintu biyobeye ntari bwigire mbona mu gihugu cy'u Burundi abantu bitwa ba diaspora ariko mu diaspora arayobeye parce que no muntu menga arakuze cyane ndibaza ngo maze kubibona muri introduction ariko cyamvuga ati bimwe mu bibazo nagiye ndibaza kubera iki mbega bakoze yaje kumwakira atabantu benshi bahari niryo rya mbere shitse ku kibuga cy'indege atabantu bahari sinahura impamvu ariko jiwe nk'umuntu namwe murabantu mufise ubwo mushaka kwibaza kubera iki baje mu mwanya abantu baheze ni isoni yamuteye isoni canke nibiki turazi twese ko ari inkundo ziba ziyobeye ushaka kwibaza mbega nuko yoba mukuriye cyane ubiravye ku maso n'umuntu mukuriye ko je nshaka gutanga umuco ndetse no kubaza ibibazo abo biraba kugira ngo baduhe umuco n'ubundi si by'ukuri bakundana nkuko twabibonye nagenda yibona jewe nuko nagenda byumva batugaragariza iby'ukuri ko ari kuri ko bakundanye kandi batwereke nubwo rukundo rwabo ngene rumeze n'intumbero yavyo muri rusange ndazi ujya mu kugaranshavuriye kuko yambonye ngata nyiteze ariko je biramusha bikuru ko abafana banje babanza bakaryoherwa kuko nawe kumbuye nawe byakora byose abikora kugira ngo abafana baryoherwe mutama ndabaramukije mumeze neza sawa turabamukije mu cubahiro cyane muguwe neza yego twashaka kubamenya no kubavugisha gato mushaka ko mutamenyera ibintu by'amakamera ariko mutubabarire neza na neza abavyeyi babise gute Gilbert nuko amazina Gilbert nuko amazina Gilbert nuko amazina Gilbert usanzwe uvuka mu ntara yahe muri Muramvya washitse ariko tubonye ko wakiriwe n'umuntu umwe kubera iki wakiriwe n'umuntu umwe mbe umaze umwanya ungana gute ngaha amasaha atatu uri ngaha urindiriye inde Sheri Shushu uyu n'umukunzi wawe muri make ni baby okay unkundire ndakubaze usanzwe ufise imyaka ingahe 61 uramukunda yo birenze igipimo wari umaze kubona amaso mu yandi niho nkimubona mu maso mu yandi ubera kubw'imyaka afise 20 kabisa Lela amahoro Yesu ashimwe ndazi gushavuye ari kurambabarira cyane jewe nimba wizanye amasaha yagiye ngo jewe Yesu ukomaza amasaha 3 nganda kurindiriye narinzi code yose ariko mbabarire by the way mbanje gukura musumeze basiramutsa badeka kunda musaje basiramutsa abakunzi ba STV andi urangira ibintu bitari vyiza ntagwanye mu nda kimya turi kubaraba wigira umuntu afise dusoni nini bikawaida ndashaka kutabiposta nibisanzwe umeze neza ariko none washisenga gute ho ariko umeze nta n'imodoka nazanye kabisa oya none ko ibintu nzi ko atabantu nigeze ndabibwira wamenye gute ko naje ngaha nta kibazo igikuru shaka kubanza uramutse abafana bacu umeze neza kumve kumeze neza baby wake barabona ko ntameze neza sawa nta kibazo by'ukuri onera afite imyaka 20 ariko ibintu ntivyari bikenewe ndabizi ko bidakenewe ariko by'ukuri ufite imyaka 20 yego nta soni bigutera kuba uri kumwe n'umupapa angana na papa wawe cyangwa yo bamuruta wewe kuri nka wewe uri proud y'urukundo rwawe andi uri kurambura indero sindakuburiye indero umusheri wanje uremera ko ari umusheri wawe kuba rero umusheri wawe nanje umbabarire nico nashaka kumva kandi urukundo ngo ntirucagura kandi ruraba imyaka n'ibindi kandi umusheri wawe serious ntuco ushaka kumushiramo amakode ashavurira mbone nawe kaje ntari umuntu mubi jewe naje kugira ngo kuryohera abafana umbabarire ariko
ikibazo kiri ngafi by'ukuri uramukunda by'ukuri ndamukunda uba wamukundiye iki ko benshi tumenyereye bakunda abantu baba diaspora kubera amafaranga n'ibindi byinshi ariko kubgawo niki cyo bivuga ko kuko benshi bazoshobora kubyibaza sindi muri kategori y'abakobwa bakunda amafaranga ndi muri kategori y'abakobwa bakunda abahungu kubera babakunze yaragukunze by'ukuri ego nanje ndamukunda by'ukuri ariko urazi turi mu isi y'abantu bavuga batanga ubuhamya bwinshi bugiye bitandukanye kandi banavuga byinshi bitandukanye commentaires zigiye kuba nyinshi uko biri kose nubwo je ntari kuza nga naravyumvise uko navyumvise nuko anje ndashaka kumva ko no buwa mbere guseruka kwerekana bino bintu uko biri kose imyaka 61 n'umukobwa w'imyaka 20 harimo ugutangara harimo miracle iyo miracle irashobora kubihagaze ifatiye ku rukundo cyangwa ifatiye ku kindi kintu uvuga ko ifatiye ku rukundo nanye shaka kumenya abantu baza kuja mu kibanza cyabiyumvira ko ari amahera wamukundiye na cyane cyane uravye ko mengo ari abantu umuntu avuye uravye kuri ukabona nyine ko mengo muri we navuga gute umuntu ashushe cyane cyane yifata nk'umunyabura cyane ariko amafaranga ntarabivyo mbega abazokwimvira ko wamukundiye amafaranga atari urukundo bobo babwira iki batarana tutarabona n'amakomantere muri kanya babwira iki ubu nyine ku mugoroba ndaranda mu postinze nibaza ko nta bantu bari bigera bona je postinga ngo umukonzi wanje ariko no musi mwijoro ndamushirako kuri stade ntubloka abantu nta muntu numwe yo ningine content nanje nza kuguma ndaba ndiziye kubwira nta muntu numwe nza kubloka foko nerekana kubera ko urukundo urarunyegeza ariko haragera ahantu urushira habona rukakurusha inguvu urabona iko nubu ntigeze yakira neza ibintu wagize ni kubera nyene iyo ukundanye n'umuntu akuze amenya uburyo akwereka ikosa umuntu muba muri kumwe yakoze iyo yaza kuba ari abantu basi imyaka y'iwanyu n'ibintu tuba turiko turabikora andi sawa je ndabitahura mushobora kuba muri ko murihuta umba kuja kuruka mu tubwira basi bikurikira natwe tuzi hatkurikira iki mutegura iki nimba ruvuge natwe tuzobutaha nimba ari mariage yaje ino kugira ngo tugire mariage nibaza ko muzobimenya ni vuba ariko ni vuba nivyo yajemo akubari umva mwarapanze kila kitu twarapanze Imana ngutangurira imbere ibintu bizogende neza murakoze we n'umushiri wawe uko biri kose muraberanye nubwo abantu amaso ataramwe je umuntu wese akunze undi wowe ukunze umuntu nawe akagukunda directement mbamona ariko kuberana ko bakundana kuko kuberana ko bakundana si kuba beza mwese canke kungana mwese ni kumva kumwe akunda uwundi directement mu bamuberanye Imana ibaje imbere by the way ariko nta kantu kurusaku kanyuma ndazimye ko muri huta agomba kuruhuka sawa ariko rero ikibazo kiri ngaha ikibazo kiraha jewe kumviza insaku tundi tuntu ku ruhande ariko ni saku nyene insaku zanje kenshi ngurukuru iyo nkuru kandi ubuza gusha buratagata birashika nta handi hantu dushobora guhurira mu bindi bintu je komfise amakuru ntumira basi amakuru ya gute ntumira ndagusavye andi reka tugende nibaza yuko buri umuntu yarinza gurusa ko nyenego ntakubwire ko ivyo bintu wumvise ahandi ari byo nibaza ko atarukuri sivyo ibikurikira muzobimenya mwende mu enjoy mu muziki shiri wako 60 na 20 sasa mu enjoy bari mu mahaba n'indi byo nibisanzwe mani batujya umutima namwe murafise abashiri banyu murayaba ariko 60 na 20 murumva ko hariho itandukaniro nini nakubaye ibyo nagomba mbaze biko birakogwa sasa Nela uri kweri uryoherwe cyane ivyo bintu ukoze wabisubira imbere ya kamera kapo ya kwanza ya mwaka 2025 in Burundi Nela murakoze cyane Every story matters.